only football can make you feel like this. Bakunzi ba IWACU Top TV tubabaramukije abandi turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iyi ni IWACU Top TV, ni ikiganiro ni IWACU Top Sport, aho turiko turabashikiriza amakuru y'inkino, tuko turavuga ibijanye n'inkino muri kano kanya. Turaza kuvuga rero kuri equipe nationale intamba mu rugamba, aho muri kano kanya tuvugana bamaze gushikana mu mazinga ya Comores na Seychelles, aho bagiye mu nkino za gicuti. Turaza kubivuga ko tuvuge ibizoranga inkino n'ingene bizogenda. Turaza kuhava tuvuge kuhiganwa Kojeske Cup, aho i cooperative yitwa Kojeske yateguye amahiganwa y'inkino muri football, basket na natation. Turaza kubivuga ko navyo nyene. Turaza kuhava kandi tuvuge kuri ama éliminatoire ya Coupe du Monde yo muri 2022 azobera hariya muri Qatar. Turaza kuvuga muri Afrika, tuje i Burayi, tuje no mu gihugu ca mu kubugabane wa Amerika. Akanyene kadukundira turaza kuvuga n'amakuru avugwa mu tuntu n'utundi, aho tubahaye ikaze mwese aho muherereye, sangwa ikaze mugira aho muba mubahwe. Nkuko rero ndavuga mu ncamake ya kino kiganiro, tujya duhere kuri equipe nationale. Tubutse ko ubu amashampiyona yahagaze bivanye n'akaruko ka FIFA yatanze kugira ngo ibihugu bishobore kwitegura. Reka duhere kuri equipe nationale, aho muri kanya turavugana bamaze gushikana mu mazinga ya Comores na Seychelles mu nkino za gicuti zateguwe n'ivyo bihugu, aho equipe nationale yacu iri mu mugamba yatumiwe. Ni nkino zizotangura ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya kane ku kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2021, aho hazotangura urukino rwa aho Burundi buzokina na reka tubirabe neza. Match zizotangura ku munsi w'ejo igenekerezo rya kane, hazoba ari gihe cy'isaha isaha 10 za hani wacu, aho Uburundi butoshakirana na Seychelles. Hanyuma bacu basubira kandi gukina ku munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi, amasaha yene n'isaha 10 zo ngaha iwacu, aho inkino zizobera kuri stade Omnisport yi Maruzini ni mu mugwa mukuru wa Seychelles, niho inkino zose zizobera, zikazotangura igihe cy'isaha 10 mu masaha hano iwacu. Ngira ngo ikindi twababwira duko tugaruka ku rutonde rw'abakinyi umumenyereza Jimmy Ndaize yajanye nabo hariya mu mazinga ya Seychelles na Comores, aho twari twarugarutse ko mu kiganiro giheruka, ariko twokumwa tukabashikiriza, aho tubona abakinyi nka Naimana Jonathan asanzwe akina mu gihugu ca Tanzania, Ndikumana Justin akinira mu gihugu ca Kenya, Wironja Ismaili wa Musongati, Muryango Musa wa Musongati, Hakizimana Issa Frambo du Centre, Ndikumana Dieu Merci wa Aigle Noir, Shimimana David akinira mu gihugu ca Kenya, Ngabuniza Brancha akina muri Aigle Noir, nimubona Emery Batazira Kadogo ubu na equipe afise, Ndikumana Faustin wa Atletico New Oil, Naimana Steve wa Atletico New Oil, Bigimana Obed akinira mu Rwanda,
Mabano Shabani wa Atletico New Oil, Mugisha Josue Alberto wa Aigle Noir, Shimimana Ismaili wa Rukinzo, Nzigama Sao Steve akina muri Tanzania, Nibazo Nkuza Saidora we akina mu gihugu ca Tanzania, Rukundo Abdurrahman akina muri Flambeau du Centre, Bigirimana Blaze akina mu gihugu ca Tanzania, Ulimwengu Jules akina mu gihugu ca Kenya, Amisi Watazira Coutinho akina mu gihugu ca Kenya, Shaka Bienveni asangwe akina mu gihugu ca Kenya, hamwe na Ndikumana Landry wa Atletico New Oil. Abo bakaba abakinyi 23 umumenyereza Jimmy Ndayize yajanye nabo hariya mu gihugu mu mazinga ya Comores na Seychelles. Twizere yuko abasore bacu b'intamba mu rugamba nkuko baba bavyifatamwe neza bakazana intsinzi, tubipfurize intsinzi. Twizere neza ko ibintu bizogenda neza, aho abakinyi nka Saido ntibazonkiza basanzwe bamenyereye amahiganwa, abakinyi nka bashaka Bienveni bose bameze magabo barahiye bati dutegerezwa kuzana intsinzi. Reka tubitega amaso natwe tubipfurize intsinzi. Nkuko rero babwiye kandi hari higanwa ryateguwe na cooperative Cogeske ikaba ari cooperative iyemeje gutanga indero canke encadrement des jeunes abanyeshuri mu biruhuko. Iyo cooperative ikaba yaratunganije ihiganwa yise Cogeske Cup, aho bateguye inkino mu madiscipline atatu ariyo football nukuvuga urukino rw'amaguru, basketball urukino rw'amaboko hamwe na natation. Aho inkino zatanguye inkino zikaba zatanguye ku magerekezo ya 29 ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2021. Uno munsi igerekezo ya gatatu ukwezi kw'icenda akaba ariho habaho inkino za nyuma ivyo bita finale, aho duhereye nko muri football umupira w'amaguru. Ejo igerekezo ya kabiri ukwezi kw'icenda ekipe ya Real FC yahuye na Nderagakura FC, maze Real itsinda Nderagakura ibitsindo 2-1, gutyo Real FC itwara ikibanza ca gatatu, nayo Nderagakura itwara ikibanza ca kane. Uno musi naho igenekerezo rya gatatu niho haca haba urukino rwa finale rwahuza ekipe Sporting FC yahuye na Fina FC, aho Sporting FC irahiye Fina mu kuyitsinda ibitsindo 2-0, gutyo Sporting itwara igikombe n'agashimwe kana n'amahera 60,000 by'amarundi. Uko rero ubushimwe bagiye buratangwa, ekipe ya mbere yarose 20,000 by'amarundi, 60 by'amarundi. Ekipe ya kabiri ariyo Fina ni Sporting ya mbere yarose 30 by'amarundi. Fina ya kabiri ironswa ibahasha y'ibihumbi 40. Ekipe ya gatatu ariyo Real FC itwara 30,000. Nderagakura FC ironka ibihumbi 20. Uko nababwiye ntihari muri football honyene, habaye n'urukino rwa basket aho hahuye ama ekipe abiri niyo ashoboye kuboneka.
ekipe yitwa Lakers ikaba yahuye na ekipe yitwa Lions. Hama ekipe yitwa Lakers itsinda amanota 27 ku manota 17 ya Lions. Ntivyarangiriye ngaho baciye barangiriza ku rukino rusanzwe rutamenyerewe ngaha mu gihugu cacu ariko bita natation, bimwe bita nukoga mu Kirundi, aho hari ama ekipe y'abahungu n'abakobwa bariko barahiganwa. Abahungu bari mu migwi ibiri, yari imigwi ibiri igizwe n'abana bane aho mu mugumwe batora bane ba mbere bagaca bahiganwa. No mu bakobwa nyene habonetse ekipe igizwe n'umugwi, ekipe imwe igizwe n'abana batanu aho bahiganywe uko nyene. Ikindi twababwira nuko mu bahungu bane ba mbere baronkejwe ubushimwe, mu bakobwa naho kubera bari batanu bose bakaba baronkejwe ubushimwe. Twegereye usanzwe akuriye cyangwa usanzwe arongoye iyo koperative Jeske, bamwita Havyarimana Sebastien, akaba yatubwiye intumbero y'iyi koperative ko Jeske asanzwe arongoye, aho yatumenyesheje yuko ari kugira bashobore kwankadra abana bari muri vacances cyangwa bari mu biruhuko kugira ngo birinde amarigara kandi bongere baroswe indero babicishije mu nkino n'imico kama. Akaba yatubwiye yuko ihiganwa ibintu byatanguye mu mwaka uheze, ubu ari ku nshuro ya kabiri bibaye. Akaba yatubwiye yuko intumbero yabo ari uko vyokwaguka bigakomera cyane. Ikindi yatumenyesheje nuko yateye akamo abavyeyi bose basanzwe bafise abana bari mu biruhuko yuko boza barabazana bakabashobora kubankadra, bagashobora kubagirira neza kugira ngo bashobore kwinonora imitsi kandi bashobore no kugira amagara meza, kuko ngo sport bituma ugira amagara meza kandi uriko urinonora n'imitsi. Igisumbirije uriko uriga n'indero, kuko muri sport baratanga indero. Natwe nka Iwacu Top TV cyo twovuga nuko twovuga ko iki kintu ari cyiza cyane, ni ikintu cimboneka rimwe. Nuko twohimiriza abavyeyi mufise abana mwese mu mwaka uza bizosubira bibe, nuko muzana abana banyu bagashobora kuroswa indero biciye mu nkino n'imico kama. Ako niko kamo twobatera, nuko umuyobozi wa koperative Kojeske nawe nyene yabivuze, natwe tukaba twunze mugiwe tubishimangira tubaha ikaze. Reka tumira amate tuce turaba n'inkino zivugwa muri Afrika, turahava cyo tuja ni Burayi dukubitire no muri Amerika, hose turabe biriko biravugwa.
nkuko naremejeje kubibabwira reka turabire hamwe inkino ziriko ziraba ku mugabane wa Afrika aho bariko baritegurira kurondera itike izobashikana hariya mu gihugu ca Qatar mu mwaka wa 2022 ni mu mwaka uza aho hazoba hariko harabera igikombe c'isi yose. Reka turabe bageze muri deuxième tour mu gice ca kabiri gishira icanyuma aho inkino zatanguye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Nyakanga aho ku munsi wa gatatu igihugu ca République Centrafricaine cyahuye na Cap Vert. République Centrafricaine itsinda Cap Vert igitsindo banganya igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatatu nyene Guinea Bissau na Guinea Conakry banganya kimwe ku kindi. Kuri uwo munsi wa gatatu nyene Senegal na Togo Senegal itsinda bibiri ku busa bwa Togo. Ku munsi wa gatatu nyene Mali ihura n'igihugu cy'u Rwanda aho Mali irahiye u Rwanda igitsindo kimwe ku busa. Kuri uwo munsi wa gatatu Libya na Gabo Libya itsinda bibiri kuri kimwe cya Gabo. Egypte na Angola Egypte itsinda kimwe ku busa bwa Angola. Kenya na Uganda banganya ubusa ku bundi. République Démocratique du Congo na Tanzania bagira kimwe ku kindi. Niger na Burkina Faso inyagira Niger ibitsindo bibiri ku busa. Namibia na Congo Brazzaville banganya kimwe ku kindi. Madagascar na Benin itsinda kimwe ku busa bwa Madagascar. Algeria na Djibouti akaga. Algeria inyagira igihugu ca Djibouti ibitsindo 8 ku busa. Iratangaje cyane ariko nibitangaje kandi kuko Djibouti nico gihugu gikunda gukubitirwa ko amaroko muri football. Twabwira ko muri Algeria abashoboye gutsinda ibitsindo Islam Slimani yinjije ibitsindo bine wenyene ku munota wa gatanu yinjije igitsindo ca mbere 25 atsinda igitsindo kuri penalty 46 atsinda ikindi no ku munota wa 53 atsinda ikindi gitsindo. Uyundi yinjije ni Bansebaini ku munota wa 26 yinjije igitsindo. Bunedja ku munota wa 40 yinjije igitsindo kuri penalty. Marlez yinjije igitsindo ku munota wa 67. Zeruki yinjije igitsindo ku munota wa 69. Murumva ko igihugu ca Djibouti cyanyagiwe bimwe biteye ubwoba bimwe bibabaje cyane aho ku minota 23 umukinyi wa Djibouti yitwa Yusuf yahawe ikarata itukura. Turabandanya aho ku munsi wejo ku munsi wa kane inkino zabandanije aho Maroc yatsinze Sudan ibitsindo bibiri ku busa. Uyu munsi naho inkino zabaye aho mukanya heje kurangira urukino rwahuje Mozambique na Côte d'Ivoire aho bashe kunganya ibitsindo ubusa ku busa. Zimbabwe na Afrique du Sud nabo nyene urukino rwarangiye bagize ubusa ku busa. Muri kano kanya hariko haraba urukino Nigeria ikihoro na Liberia aho bageze ku minota wa 20 bakaba bataratsindana bikaba biri ubusa ku bundi. Urundi rukino rwo kuraba muri kano kanya ni Mauritania ikihoro na Zambia bageze ku minota wa 22 aho Zambia imaze gutsinda igitsindo kimwe. Isaha zitatu z'ijoro za hano iwacu Tunisia iza guhura na Guinea Equatorial. Uyu munsi kandi saa zitatu Cameroon iza guhura na Malawi. Uyu munsi saa zitatu Ghana ikina na Ethiopia. Ku munsi w'Imana sasa ku munsi w'Imana u Rwanda ruzokwakira Kenya hazoba ari gihe cy'isaha 9 mu masaha hano iwacu. Ku munsi w'Imana kandi Togo izokina na Namibia. Ku munsi w'Imana kandi Gabo izokwakira Egypte hazoba ari gihe cy'isaha 3 mu masaha hano iwacu. Djibouti
izosubira yakire Niger hazoba ari ku munsi wa mbere isaha 9 ku masaha yani wacu. Ku munsi wa mbere nyene Uganda izokwakira Mali isaha 9. Ku munsi wa mbere nyene Benin izokwakira Republique Democratique du Congo hazoba igihe cy'isaha 9 mu masaha yani wacu. Liberia ku munsi wa mbere izokwakira Centrafrique. Afrique du Sud izokina na Ghana hazoba ari ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Guinea ku munsi wa mbere nyene izokwakira Maroc isaha 12 zo ku mugoroba. Côte d'Ivoire doce yakira Cameroon ni ku munsi wa mbere nyene igihe cy'isaha 3. Iyi match mwese ndabatumiriye kuyiraba ko izo bari match ikomeye cyane, aho igihugu cya Côte d'Ivoire n'igihugu cya Cameroon bisanzwe ari ibihugu bikomeye cyane nga ku bugane wa Afrika, aho ari ibihugu bifise abakinyi bakomeye cyane basanzwe bakina mu equipe akomeye hari i Burayi. Ku munsi wa kabiri Malawi izokwakira Mozambique azoba ari igihe cy'isaha 9 mu masaha yani wacu. Ku munsi wa gatatu ku munsi wa kabiri nyene Tanzania izokwakira Madagascar igihe cy'isaha 9 mu masaha yani wacu. Ku munsi wa kabiri nyene Guinea Equatoriale izokwakira Mauritania igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Ku munsi wa kabiri nyene kandi Cape Verde izokwakira Nigeria. Ku munsi wa kabiri nyene igihe cy'isaha 12 z'umugoroba Kongo yakire Senegal. Ku munsi wa kabiri nyene kandi Ethiopia izokwakira Zimbabwe. Ku munsi wa kabiri nyene Burkina Faso izokwakira Algeria azoba ari igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Ku munsi wa kabiri nyene kandi igihe cy'isaha 3 z'ijoro Angola izokwakira Libya. Ku munsi wa kabiri nyene kandi igihe cy'isaha 3 z'ijoro Sudan yakire Guinea Bissau. Inkino zikazorangizwa n'urukino rwa Sudan na Guinea Bissau ku munsi wa kabiri niho inkino zitegekanijwe zizorangira, hakazoba hasigaye izindi nkino zizoba itariki 3 z'ukwezi kwa10 niho zosubira gukina, aho tuzobibamenyesha muri ico gihe bizoba bigezweho. Reka tonge tumira amateka kandi tubabwira yandi makuru avugwa ku mugabane wa Buraya. Twageze ku mugabane w'Iburayi hano abo nyene bariko barakina barondera itike yo kuzoja hariya mu gihugu ca Qatar mu mwaka wa 2022, aho inkino zataye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2021, aho equipe ya Kazakhstan yahuye na Ukraine bagira 2-2. Portugal ya Cristiano Ronaldo n'abandi yashoboye gutsinda igihugu ca Ireland ibitsindo 2-1. Hari ku munsi nyine wa gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2021. Ubufaransa na Bosnie Herzegovina bahawe ikarata itukura. Ikarata itukura yahawe umukinyi Jules Koundé ku munota wa 51, aho igitsina cy'Ubufaransa cinjijwe na Antoine Griezmann ku munota wa 39. Igitsindo cyo kwishura cyabonetse ku munota wa 36 cinjijwe na Eden Zeko wa Bosnie Herzegovina. Twabwiye yuko igihugu cy'Ubufaransa carose ikarata itukura yeretswe umukinyi Jules Koundé ku munota wa 51.
kuri uwo musi wa gatatu igihugu ca Letoni cakinye na Gibraltar. Letoni itsinda Gibraltar ibitsindo 3-1. Kuri uwo musi wa gatatu Norvege na Pays-Bas banganya kimwe ku kindi. Les îles Folowe cyangwa se amazinga ya Folowe bakina Israel itsinda ibisindo 4 ku busa bw'amazinga ya Folowe ari ku musi wa gatatu. Moldavie na Autriche itsinda 2 ku busa, Autriche ya David Alaba n'abandi. Denmark na Ecosse, Denmark itsinda ibisindo 2 ku busa bwa Ecosse. Uburusiya na Croatie bagira ubusa ku bundi. Luxembourg na Azerbaijan, Luxembourg itsinda 2 kuri kimwe ca Azerbaijan hacari ku musi wa gatatu. Turkey na Montenegro bagira 2 ku bindi. Slovenia na Slovakia kimwe ku kindi. Malte na Chypre, Malte itsinda Chypre ibitsindo 3 ku busa mu gihe Chypre yahawe ikarata itukura hacari ku musi wa gatatu. Ejo haheze Georgie na Kosovo itsinda Georgie igitsindo kimwe ku busa. Liechtenstein na Allemagne itsinda ibitsindo 2 ku busa. Republique Czech na Belarus, Republique Czech itsinda igitsindo kimwe ku busa bwa Belarus. Andorre na Semale, Andorre itsinda 2 ku busa bwa Semale. Pologne na Albanie, Pologne yaba Lewandowski itsinda ibitsindo 4 kuri kimwe ca Albanie. Ubutaliyano na Bulgaria bagira kimwe ku kindi. Lituania na Irlande du Nord itsinda ibisindo 4 kuri kimwe ca Lituania. Macedoine du Nord na Armenie bagira ubusa ku bundi aho harejo haheze. Estonia na Belgique baruka kuna ba Eden Hazard na ba Kevin De Bruyne banyagira Estonia ibitsindo 5 kuri 2 harejo. Sweden na Espagne, Sweden yirahira Espagne ibitsindo 2 kuri kimwe. Islande na Humani itsinda Islande ibitsindo 2 ku busa. Ejo kandi Ubwongereza na Hongrie yakiri Ubwongereza maze Ubwongereza buyivumbika ibitsindo 4 ku busa bwa Hongrie. Ubwongereza bwa ba Raheem Sterling ba Harry Kane. Aho twovuga ku ruhande rw'Ubwongereza abashoboye gutsinda ibitsindo ni Raheem Sterling ku minota wa 55, Harry Kane mu minota wa 33, Harry Maguire munota wa 69 atsinda igitsindo. Rice atsinda igitsindo ku munota wa 87 mu gihe ku ruhande rwa Hongrie batashoboye kuraba mu izamu. Ubwongereza bw'abatsinze ibitsindo 4 ku busa. Ejo ino zizobandanya ejo ku munsi wa gatandatu aho Finland izo kwakira Kazakhstan igihe cy'isaha 9 za hano iwacu. Irlande yakire Azerbaijan. Lituania yakire Norvege hazoba ejo nyene igihe cy'isaha 12. Serbia yakire Luxembourg ejo nyene igihe cy'isaha 12. Chypre yakire Uburusiya igihe cy'isaha 12. Slovenia yakire Malte isaha 12. Pays-Bas yakire Montenegro hazoba isaha 2:45 hazoba ejo nyene. Ile cyangwa se amazinga ya Folowe azokwakira Denmark igihe cy'isaha 2:45. Gibraltar izokwakira Turkey ejo nyene igihe cy'isaha 2:45. Ukraine izokwakira Ubufaransa igihe cy'isaha 2:45. Israel izokwakira Autriche igihe cy'isaha 2:45. Slovakia izokwakira Croatia igihe cy'isaha 2:45. Ecosse izokwakira Moldavie isaha 2:45 hazoba ejo nyene. Belarus izokwakira Pays de Galles ya Gareth Bale naba Aaron Ramsey hazoba ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9. Iceland izokwakira Macedoine du Nord hazoba ku munsi w'Imana nyene igihe cy'isaha 12. Albania izokwakira Hongrie isaha 12.
ku munsi w'Imana. Angleterre izokwakira Andorre igihe cy'isaha 12 ku munsi w'Imana. Belgium yakira Lituanie ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 12. Espagne izokwakira Georgie ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Allemagne yakira Armenie ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Suisse izokwakira Italy ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Semale izokwakira Pologne yaba Lewandowski igihe cy'isaha 2:45 ku munsi w'Imana. Belgique yaba Lukaku, Eden Hazard na Kevin De Bruyne bazokwakira Republique Czech igihe ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Rumani izokwakira Liechtenstein ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Kosovo yakire Grèce ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Akaba ari rukino ruzohereza izo nkino zo ku mugabane w'Iburayi mu gushakisha itike izobajana hariya muri Qatar umwaka uza w'ibihumbi 2022. Mukanya cha dukubitira hariya ku mugabane wa Amerique aho nabonyene bariko barakina barondera itike yo kuzoja muri Qatar umwaka w'ibihumbi 2022. Twageze ku mugabane wa Amerique aho nabonyene bariko barakina bahiga itike izobashikana hariya mu gihugu ca Qatar umwaka wa 2022 aho bo bageze mu gice ca nyuma dernier tour aho uyu munsi habaye urukino rwahuje Canada na Honduras aho Canada na Honduras banganije igitsindo kimwe ku kindi. Urundi rukino rwahuje Panama na Costa Rica aho banganije ibitsindo ubusa ku busa. Mexique na Jamaica, Mexique tsinda Jamaica ibitsindo biri kuri kimwe. Salvador na Etats-Unis canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira ubusa ku bundi. Uyu munsi nyene rukino rwarangiye. Jamaica na Panama bazokina ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu kwezi kw'icenda. Jamaica na Panama bazokina ku munsi wa mbere. Urundi rukino ni Costa Rica na Mexique bazokina ku munsi wa mbere. Salvador na Honduras ku munsi wa mbere bazokina. Etats-Unis na Canada bazokina ku munsi wa mbere. Canada kandi na Salvador bazoca bakina ku munsi wa kane. Costa Rica na Jamaica bazokina ku munsi wa kane nyene. Panama na Mexique bakina ku munsi wa kane. Honduras na Etats-Unis bazokina ku munsi wa kane tariki 9. Etats-Unis kandi na Jamaica bazokina igenekerezo ry'umunani kwezi kw'icumi. Ni mu kwezi kw'icumi ziri nkino zizobandanya. Reka tugeze ngaha ivyo mu kwezi kw'icumi bizobivuga hageze. Turabandanya tako turavuga muri Amerique du Nord canke cyo bita CONCACAF. Tuje no muri Amerique Latine canke se Amerique du Sud aho naho nyene inkino zabandanije bariko bararondera itike izobashikana muri Qatar mu mwaka wa 2022 ni kuvuga mu mwaka uza
aho ejo Bolivie na Colombie bagize kimwe ku kindi. Equateur na Paraguay, Equateur itsinda Paraguay 2-0. Venezuela na Argentine ya Lionel Messi ya Angel Di Maria. Argentine itsinda 3-1 cha Venezuela. Peru na Uruguay bagira kimwe ku kindi. Chile na Brazil itsinda kimwe ku busa bwa Chile. Inkino zisho zibandanya ku munsi w'Imana aho Brazil izorona Argentine. Hazoba ari gihe cy'isaha 3 z'ijoro ku munsi w'Imana tariki 5 z'ukwezi kw'icenda. Equateur ikina na Chile ku munsi w'Imana nyene igihe cy'isaha 5 z'ijoro masani wacu. Uruguay ikina na Bolivie hazoba ari ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Paraguay na Colombie ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Peru na Venezuela igihe mu rukera hazoba ari mu rukerera igihe cy'isaha 9. Peru na Venezuela ku munsi wa mbere. Izindi nkino zikaba zizoba mu kwezi kw'icumi tukazoba tuzobashikiriza ingene bizoba vyifashe mu kwezi nyene bizoba bigezweho. Reka tubashimire cyane mwese bariko madutega amatwi ariko ntwe rero tababwiye kwizi nkino za gicuti zizohuza intama mu rugamba n'amazinga ya Comore na Seychelles aho ku munsi w'ejo intama mu rugamba zotara mu mutwe na Seychelles kizoba ari gihe cy'isaha 6 za hano isaha 10 za hano iwacu mu masani wacu aho Burundi buzotara mu mitwe na Seychelles. Hama ku munsi w'Imana naho Burundi buzotara mu mitwe na Seychelles. Mukaba muhawe ikaze gukurikirana izo nkino haba ku ma televiziyo ashanzwe yerekana izo nkino aho mwese muhagamagariwe gushigikira equipe nationale intamba mu rugamba. Akaba ari no ngaha amakuru agarukiye ukaba kumyashikirizwa na Jean Paul Dunia kuri micro fandikanije na mugenzi wanje kuri kamera Janvier aka Janviezo. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, mugire aho muba mubahwe naho butaha murakoze.